Bakunzi ba Neema Gospel TV turabaramukije, turanezerewe cyane kongera guhura namwe. Ni ivy'igiciro kandi dushimye na ntaje ingene muba hafi yacu mukadushigikiza yaba masengesho canke ibindi. Tunezerewe rero gusubira hahandi nkuko twabibabwiye, turiko twiga muri iyi minsi ibijanye n'igituma Bibiliya yanditswe gutya, dusobanurirwa ivy'isezerano rya kera igisezerano rishasha. Nibaza maze kuvuga gutyo ko mwaciye mwumva ubwo nyene umutumire uwariwe ni wa wundi w'ubushizi, ni Pasteur Nyandwi Daniel. Kaze mukurikirana ikiganiro gikurikira. Umwami Imana nabahezagire. Bene data, nongeye kubaramutsa, ndabipfuriza amahoro y'Imana n'umuhezagiro w'Imana kuri mwese muriko muradukurikirana. Jewe izina ryanje ni Pasteur Nyandwi Daniel, akora mu ishengero rya Pentecote y'Ubujumbura, ankora muri paroisse canke ubwiriza bwo mu Gatumba. Nagomba dushishikare kuvugana ijambo ry'Imana rivuga ku isezerano risha. Bwa mbere twaravuganye ku isezerano rya kera ko bijya byagezwe 10 Abisirayeli babihereye ku musozi Sinayi, bari bamaze amezi 3 bavuye mu gihugu ca Egiputa, niho baronka isezerano. Mugabo Imana mu mugambi wayo yarabonye ko biriya byagezwe bitashoboye kubafasha, ntibashoboye kuvyitondera, byarabananiye. Hanyuma Imana iravugira mu muhanuzi yitwa Yeremiya kugira ngo ashobore kubafasha. Nagomba imbere yuko dushishikara tubanze dusenga Imana. Mana yacu uri mu ijuru, turagushimiye ku ijambo ryawe tugiye kumvi gushigurira bene data. Turasabye urihezagire, uyu mwanya ubuhezagire, muhema awubemwo, ugiye kumva wese atahure ivyanditswe vyera. Urakoze ni mu izina ryawe ryera, amen. Nuko rero Imana yatangiye kubwira abahanuzi ko hari ico yagaye ku Bisirayeli. Iravugira muri Yeremiya hari igice ca 31 n'umurongo wa 31. Imana iravuga ngo iminsi izoza ni jewe uhoraho mbivuze, aho nzosezerana isezerano n'ihanga rya Isirayeli n'umuryango wa Yuda ridasa n'isezerano nasezeranye na basekuru igihe nabakura muri Egiputa, kuko batitondeye ivyagezwe byanje kandi nanje nari shebuja. Imana rero yari kiravuga ibagaya. Imana isezerana rero isezerano rishasha. Tubona ijya mbere ryari ryo kurongora Abisirayeli mu rugendo barimwe barihereye kuri Sinayi, mugabo ntibyagenze neza. Hanyuma rero Imana ko yari yarasezeranye ikavuga ivy'imvyaro, usomye Abagalatiya 4 n'umurongo wa 4, ikavuga ko hari uwundi azoza gucungura bari mu isi. Havuga ngo igihe gikwiye gishitse Imana itanga umwana wayo avyagwa n'umugore ngo acungure abaganzwa n'ivyagezwe. Kristo rero yategerezwa kuza kuko ni Imana yari yarasezeranye uhereye kera ko azoza kwikorera ibyaha by'abari mu isi, aje kugira ngo acungure abaganzwa n'ivyagezwe. Byari ko bibarera ngo bizo bibamushikirize. Mu byo tubona hano, kiriya gihe c'isezerano rya kera citwa igihe ca Judaisme. Nico gituma abantu bose bafata ivy'isezerano rishasha n'irya kera bakabivanga, babita abajidaiza. Abo baba bagomba kwerekana ko Kristo adashoboye, ariko Imana ubwayo ica ikora igikorwa cyo gutanguza isezerano risha. Usomye Yohana 1:11 havuga ngo kuko ivyagezwe byazanywe na Mose, ubuntu n'ukuri byazanywe na Yesu Kristo. Nukuvuga ivyagezwe byazanywe na Yesu, bambe na Mose, ubuntu n'ukuri bwazanywe na Yesu Kristo. Usomye ijambo ry'Imana hajya muri Luka 16:16, Yesu aravuga ngo ivyagezwe byarabayeho were mu gihe ca Mose kugeza mu gihe ca Yohana umubatizi. Guhera ico gihe abantu barabandanira ubutumwa bwiza. Nukuvuga ivyagezwe byareze Abisirayeli imyaka 1500 bibarera, bibahana,
bibarindirije Kristo. Yesu niwe yaje gutanguza isezerano risha. Yesu yaje gutanguza isezerano risha. Dusomye ijambo ry'Imana hariya mu cete Paulo yandikiye abikorinto, cete ca mbere c'abikorinto 11 n'umurongo wa 25, turabonaho amajambo Paulo yagerageje kumenyesha ishengero ibijanye n'isezerano risha. Turasoma, turahera kuri umurongo wa 25. N'igikombe akigenza atyo, ahejeje kurya arababwira ati, iki gikombe n'isezerano risha ryo mu maraso yanje, murahora mubigira mutyo uko muzokinywera ko kugira ngo kibicibutso canje. Uko murya uwo mutsima kandi uko munywera kuri ico gikombe, mumenyekanishije urupfu rw'umwami wacu kugeza azozira. Hano tubona Bibiliya yerekana igihe Yesu Kristo yasangira n'abigishwa biwe ibya Pasika. Yakiriye umutsima awushimira Imana, aje kumanyagura, awuhereza abigishwa biwe arababwira ati, akire murye mwese, uyu n'umubiri wanje uza gutangirwa bari mw'isi. Yongera yakira n'igikombe agihereza abigishwa biwe arababwira ati, akire munywere kuri iki gikombe, iki gikombe n'isezerano rishasha ryo mu maraso yanje, murahora mubigira mutyo. Aha tubona Yesu yariko yerekana igikorwa cari kimuzanye cyo gushiraho isezerano rishasha. Isezerano rishasha ritangura igihe Yesu Kristo yari ku musaraba, amaze gusesa amaraso yiwe agatanga umubiri wiwe. Ni ukuvuga Imana yaramutanze. Birivuga ngo usomye Yohana 3:16 aravuga ngo kubw'urukundo Imana yakunze bari mw'isi vyatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Ni ukuvuga Imana yaratanze Yesu Kristo ngo aje mw'isi kuba impongano y'ibicumuro vyacu. Yaremeye kumutanga hariya ku musaraba, naho yasenze atakarira, Imana yaranse kumukiza kuko yaragombye kumutanga. Nk'uko igihe Aburahamu yaduga ku musozi Moriya yaragiye gutanga Isaka, Imana yari kigeza ukwizera kwa Aburahamu kugira ngo irabe ukwizera kwiwe. Hanyuma ikindi nawe ushobora kwibaza, ijya ntama yatanzwe nande ko ari mu gahinga Imoriya akayibona mu gisaka? Ni Imana yitangiye ikimazi. Aburahamu acatanga ijya ntama, vyerekana Kristo muri kazoza. Yohana aramubona avuga ngo nguyu mwagazi w'intama w'Imana ukuraho icaha c'abari mw'isi. Ni ukuvuga isezerano risha rigizwe n'urupfu rwa Yesu Kristo, ni ukuvuga umubiri wiwe n'amaraso yiwe. Mu isezerano rya kera batanga ibimazi bikaja mu gishingo c'umuntu. Yesu yaje kuba ikimazi gikuru ngo yitangire ivyaha vy'abari mw'isi, kandi yongera asesa ayiwe maraso y'isezerano riri hagati y'umuntu n'Imana, kuzomwizera atazopfa rubi ariko ahabwa ubugingo budashira ubonerwa muri Kristo Yesu. Nta handi dushobora gukirizwa ni mu maraso ya Yesu Kristo. Yesu niwe yasubiriye vya bimazi abaherezi batanga, kandi Yesu niwe yasubiriye ya maraso y'ibitungwa. Bibiliya avuga ngo kw'ivyo vyeza imibiri igahumanuka amazi, amaraso y'ibitungwa n'ibimazi, mbega amaraso ya Yesu Kristo ntazorushiriza kweza imitima yacu ku bwa mpwemu. Aha tubona isezerano risha twabonye ko rigizwe n'umubiri wa Yesu Kristo n'amaraso yiwe. Yesu niwe yatanguje isezerano risha. Iki gihe cyitwa igihe cya Christianisme,
isezerano rya kera cari igihe ca judayizme, iki gihe n'igihe ca kristiyanizme, ni igihe c'isezerano risha. ni ukuvuga Yesu amaze gupfa no kuzuka akaduzwa mu ijuru, ubu isi iri mu gihe c'isezerano risha. Igihe Yesu yavuka isi yinjiye mu gihe c'ubuntu, amaze gupfa akazuka akaduga mu ijuru, isi iri mu gihe c'isezerano risha. Ni ukuvuga kizorangira Yesu Kristo agarutse, nta kiringo runaka gifise, kizorangira Yesu agarutse. Ubu rero no kuvuga turi mu gihe c'isezerano rishasha. Hanyuma nagomba dushishikare tuvugane ikidufasha mu gukizwa, igifasha umuntu kugira ngo ashobore gukizwa. Twebwe dukizwa no kwizera, kuko Bibiliya ivuga yuko Imana yasezeranye na Aburahamu iramubwira ngo mu ruvyaro rwawe n'amahanga yose yo mu isi azoronkera umugisha. Ntiyavuze imvyaro, yavuze uruvyaro. Urwo ruvyaro nago nigwo rwari Kristo yavugwa muri kazoza. Ni ukuvuga twese dukizwa no kwizera. Ivyagezwe vyari byo kureba abisire ngo bashikize Kristo batsindanishirizwe, bemegwe no kwizera. Twemegwa n'Imana kubwo kwemera Yesu Kristo ko ari umwami n'umukiza. Usomye Baroma igice ca 10:8, bariya bakizwa n'ibimazi kiriya gihe mu isezerano rya kera. Umve rero ubudasa buri hagati y'isezerano rya kera na rishasha. Bariya batanga ibimazi kugira ngo bemegwe n'Imana, ariko twebwe kugira ngo twemegwe n'Imana ntabwo ari ibikorwa dukora. Dusome Abaroma igice ca 10:8, haravuga ngo ariko kwavuze gute? Kwavuze kuti ijambo riri hafi yawe, riri mu kanwa kawe no mu mutima wawe, niryo jambo ryo kwizera, iryo tubigisha. Kuko niwaturisha akanwa yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima yuko Imana yamuzuye mu bapfuye, uzokizwa. Kuko umutima ari umuntu yizeresha akaronka kugororoka, kandi akanwa akaba ariko yaturisha akaronka agakiza. Kuko ivyanditswe bivuga ngo umwizera wese ntazoterwa n'isoni. Nta tandukaniro ry'umuyuda n'umugiriki, kuko umwami umwe ari umwami wa bose, niwe afise ubutunzi bukwira abamwambaza bose. Kuko umuntu wese azokwambaza izina ry'Uhoraho azokizwa. Amen. Ni ukuvuga rero bene data, isezerano rishasha rigizwe n'umubiri wa Yesu Kristo n'amaraso yiwe. Mu gihe wizera Yesu Kristo, ukizera ko yapfiriye ibyaha byawe ku musaraba, ukavyaturisha akanwa ko Yesu ari umwami, kwizera ko Imana yamuzuye mu bapfuye, urakizwa. Kuko umutima niwo umuntu yizeresha akaronka kugororoka, akanwa akaba ariko yaturisha akaronka agakiza. Nukumwemera, nta wundi yashizweho munsi y'ijuru, nta rindi zina rikiza abantu atari izina rya Yesu Kristo. Niwe ducako tugakizwa kubwo kumwizera, tukatura ko turabanyavyaha, tukemera ko ari umwami n'umukiza, tukavyaturisha akanwa kacu, tukizera mu mutima ko Imana yamuzuye mu bapfuye, tukizera ko Imana yamushize mu gishingo cacu ngo turonke gukizwa. Ni ukuvuga tumaze kuvyizera ca twemegwa n'Imana. Si bikorwa turinda gukora kugira ngo dukizwe, ntabwo ari mbongano dushobora gutanga kubera ibicumuro. Yesu yararishe umwenda wacu ku musaraba. Abari mu isi bari bafise ideni ry'ivyaha, kuko umunyavyaha yarafitaniye urubanza n'Imana. Umunyavyaha arafise umwenda n'Imana, kuko yanse kwizera Imana. Umwana w'umuntu yamugiriye neza, iramurema, mugabo kugezaho akora ivyaha konona igikorwa cayo Imana yari yaremye.
Imana rero yategerezwa kurungika uza kuriha ideni y'ivyaha vyiwe. Yesu amaze rero gushika ku musaraba yararisha ideni ry'abari mu isi, ni kuva yarisha ivyaha vyose byo kuva kuri Adamu kugeza n'ubu. Yararihiye ideni isi, yaravuze ngo vyose birarangiye ibyo kubacungura. Yesu yabaye ikimazi cera kitagira icaha, gitangirwa abari mu isi, kitagira agasembwa. Vya bimazi abaherezi batanga barabisuzuma ko atagasembwa bigira. Yesu yemeye kuriha ideni ryacu ku musaraba. Abari mu isi bose yarabarihiye, imborego, ibisuma, basambanya, bicanyi, yarahejeje kuriha ideni. Ideni bafise rero nuko abantu bamwizera bakava muri ubwo bubi barimwo, bagahindukira bakava mu isi y'umwijima bakaza mu isi y'impwemu y'umuco, mu isi yo kugororoka, bagakizwa bagahindukirira Imana. We yarahejeje kuriha ideni. Umuntu wese yizera, birivuga ngo izere Yesu urakira nabo mu nzu yawe. Kwizera ko gudukiza, na Yesu yabaze umuntu mbega urizeye kwemera Yesu ko ari umwami n'umukiza, ukemera ko yapfiriye ibyaha byawe, ugaca wicuja ku byo wakoze. Guharigwa nuguheba. Abantu benshi baraza kwirega akavuga ibyo yakoze, agaca bamwishengera umunyavyaha, kirazira. Nuguhinduka ukihana ukavuka ubwa kabiri, ukava mu isi y'umwijima ugahindukira Imana rurema, ukizera Yesu ko ari umwami n'umukiza, ko yapfiriye ibyaha byawe ku musaraba, kandi ko azogaruka kukujana, ukavyizera ko atarindi zina rishobora kuvugwa. Ntidukizwa kubw'ibikorwa, dukizwa kubwo kwizera Yesu Kristo. Ibikorwa ni vyamwa vy'agakiza. Ntidushira imbere ibikorwa, tubanze dushira imbere gukizwa. Igituma twemerwa n'Imana nuko twizera w'Imana yatumye ari we Yesu Kristo ngo impongano y'ivyaha vyacu. Yarihishe ideni ku musaraba. Mwene data nutiyana, ntuzuvuge ngo ntibakubwiye. We uri mu idini uririmba ibya Yesu, ubanza gukizwa ic'Imana irondera n'umutima, hama ivy'impwemu bigaca biganza umubiri. Yesu rero mu ijambo rimwe, haleluya, yararishe ibyaha vyacu ku musaraba. Nico gituma waturishije akanwa ko ari umwami, kizera ko Imana yamuzuye mu bapfuye, byose bigenda neza. Kandi abanyamahanga imbere y'Imana ntihabaho umuyuda, nta tandukaniro mu byo gukizwa. Ngo uyu n'Umwisiraheli, uyu n'umunyamahanga. Kiriya gihe Pawulo avuga ngo ntihabaho umuyuda canke umugiriki, no kuvuga abayuda bavuze umuyuda yabaserukira iby'imiryango 12 ya Isiraheli, bavuze umugiriki yabaserukira amahanga yose ari mu isi. Yesu rero yaje gukiza bose. Muri we umuntu wese arakizwa, ntihabaho itandukano ry'umuyuda canke umugiriki, uwidegembya canke umusigiti, bose turakizwa kubwa Yesu Kristo, nta rindi zina twahawe. Nico gituma mu isezerano risha ubudasa twebwe dukizwa kubwo kwizera. Bari abandi bakizwa kubera ibimazi batanze n'ibikorwa bakoze, twe dukizwa kubwo kwizera Yesu Kristo. Cyo kintu cy'agaciro kanini, kwizera ukemera ko Yesu ari umwami n'umukiza, ucukizwa. Na majambo twariko tubona agize isezerano rishasha ni umubiri wa Yesu Kristo n'amaraso yiwe. Nico gituma twama twibuka gupfa no kuzuka kwa Yesu Kristo, tugahimbaza umunsi wo kuzuka kwiwe, kandi tukibuka n'isangira ryera. Ico ni cibutso c'urupfu rw'agaciro kanini kuwapfuye apfira bari mu isi. Nuko yari amajambo y'Imana agomba kubasigurira ibigize isezerano risha. Imana ibahezagire cyane. Nagomba turangize dusenga. Akaba ari jewe mwene so Pastor Nyaridaniya nako nabashikirije ijambo ry'Imana. Nagomba dusenga Imana kugira ngo Imana ishishikare kubafasha. Mana urakoze. Iri jambo abantu baye kuritahura. Kwisezerano risha rigizwe n'umubiri wa Yesu Kristo n'amaraso yiwe. Yaje kuduhuza n'Imana. Yaje kuba mu gishingo ca ibyaha vyacu byaho twari gupfa. Akemera gupfa ku bwacu kugira ngo aducungurire Imana tugira abami n'abaherezi. Ahindura ingeso mbi zacu na kamere kacu. Aduhuze n'Imana ku musaraba. Urakoze mwami, urakoze amajambo yawe umuntu wese yatahure kandi ayumve. Abagiye kuyumva bose bumve ko bakiri ubumenyi buvuye mu ijuru. Ni mu izina ryawe ryera. Amen.
kaba ndangirira bipfuriza umugisha w'Imana nije mwene so Pastor Nyandwi Daniel ukene kutwakura kanimero ni kakandi 61 majana 645 majana 557 Imana ibahezagire mugire ibihe byiza.